ikibazo c'isukari cavuye ku bihumbi 3,100 gisimbira ku bihumbi 8 atansiguro zikwiye zitanzwe. Mu nyuma induru zivuze na yakwa mukuru w'igihugu avuze ati ivyo bintu nibishoboka. Mu nyuma turumva ngo baracize neza ngo kigaruka ngo ku bihumbi 6. Rero umuntu aca yibaza ati none abakiguze ku bihumbi 8 ko ariho n'abakiguze ku bihumbi 10 amafaranga yabo bazoyasubizwa arenga ku bihumbi 6. Aho hari kuri wa kane igenekerezo rya 24 gitugutu mwaka wa 2024 mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe, aho umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais NDIRAKOBUCA yari umutumire imbere y'abashinga amateka bari kumwe n'abakenguza amateka mu ntumbero gushikiriza icegeranyo c'ivyaranguwe mu gice ca kabiri c'umwaka w'amafaranga w'ibihumbi 2023 ushirwa 2024. Abo batowe ngo baserukire abene gihugu mu bibazo babajije umushikiranganji wa mbere baragarutse ku kibazo kijanye n'ibiciro vy'isukari. Umushikiranganji wa mbere Gervais NDIRAKOBUCA mu nyishu yatanze yagize ati kuva isukari ija ku bihumbi 8 igiciro kigashikirizwa n'ishirahamwe Sosumo, hanyuma mu nyuma nyene icubahiro akatanga intumbero nagire menyeshe yuko nta mugorosiste numwe yasubiye kuza kurangura isukari muri Sosumo. Rero kuvuga yuko hariho wayiguze yo muri Sosumo akayigura ibihumbi 8 akayigura ibihumbi 10 sinibaza ko yari ya Sosumo. Mu mafaranga mwatoye ngaha mwebwe nyene mwarasizemwo la liberalisation du cycle. Uno musi isukari rero ku isoko iriho izanwe n'abikorera ivyabo igurwa hagati y'ibihumbi 8 n'ibihumbi 10, hariho nahigurwa 12 imbere. Bejo ntituzosanga nahubwo abantu bariko baragura irya sukari ya Sosumo batumemera bayisubize mu yindi mifuko, ejo dusanga ari kirigurishwa n'ababa privé ngo niyo bakuye hanze. Ivyo vyose nivyo gufashanya twese kugira nimbe turiko turavugira wa mwene gihugu tubone ko mwene ujya mwene gihugu akingiwe. Kuwa 8 Myandagaro mwaka wa 2024 niho hasohoka ingingo itewe ku mukono n'abashikiranganje babiri ubudandaje n'amahinguriro n'uwikigega ca leta itanga uburenganzira bwo kurangura isukari haba ku butaka bw'u Burundi eka ndetse no hanze y'igihugu kuri uyo wese abishoboye, maze iyo sukari ikazodandazwa ku giciro gihuye nuko yahinguwe canke yaranguwe. Nayo igiciro c'ibihumbi 6 ku kilo kikaba ari c'isukari ya Sosumo ihurira ku isoko n'ubundi bwoko bwinshi bw'isukari irangurirwa mu makungu n'abikorera utwabo, iheza ikadandazwa ku giciro gishobora kurenga ibihumbi 10 by'amafaranga y'amarundi ku kilo.